Imana ihabwe icyubahiro. Hari inyuma muranyumva? Murakoze cyane, turashimye Imana kuba hano mu GAHAHE. N'ubwa mbere. Madamu nivyo n'umuririmbyi muherukana igikorane kinini. None yarimwo n'umuririmbyi. Umuririmbyi ntibirinda kuraba ubusaza, ariko ituma umuntu aririmba kiba imbere Imana ishimwe. Abasaza ngaha bashaje ariko bicaye uko nyene babirabisha amaso bakabihezageza ingohe, ariko tuzoduga mu ijuru turirimba Imana ishimwe. Turashimira Imana data wa twese kuba hano mu GAHAHE. Turashimiye inama nkuru y'Ishengero tumye hano. Turashimiye abarongozi b'Ishengero n'abakozi b'Imana bo mu GAHAHE n'Ishengero ryose muri rusangi. Imana ibahezage kandi turabakeje ngene mwavuze ubutumwa mukama imbuto bikaba bivyaye aba bantu 97. Imana ibahe umugisha. None rero murerekanye ubutwari mu buryo bw'impwemu. Tugomba gutera tuje imbere turaba ijambo ry'Imana. Turi ku ijambo rivuga icazanye Yesu mw'isi. Twarabonye no kugira ngo akize abantu b'Imana ibyaha byabo, abantu b'ibyaha byabo. Twarabonye ko icaha ari indwara, kandi twarabonye intambuko ya kabiri icamuzanye no kugira ngo ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana bishike. Abavuze ko azovuka, azokora, azokiza mugabo bagataba batabibonye. Kandi no kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike kubizera bose. Imana ishimwe. Ngomba dusubire harya mu gitabo cy'Itanguriro, turacari ahanyene kugira ngo ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana bishike. Tubisome mu Itanguriro 3 umurongo wa 15. Hariho ubuhanuzi bubiri bwavuzwe tudashobora kwirengagiza. Itanguriro 3:15. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinziri. Imana idufashe. Ubuhanuzi bubiri butandukanye. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzoru gutyo kumena umutwe. N'ubuhanuzi bubiri kandi butandukanye. Turi ku ijambo kugira ngo ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana bishike. Murabona abantu benshi baravuze ko Yesu azovuka, nka Yesaya arabivuga, avuga inkumi zovyara uyo mwana, ntiyavuga izina, ariko izina ni Mariya. Twarabonye ba Mariya 6 muri Bibiliya. Kandi umugambi w'Imana kugira ngo ushike wama ufise aho uca. Imana nta nzira nimwe yimiriwe. Imana iraca mu bakuru, Imana iraca mu baganza, iraca mu bungere, iraca mu bami, iraca mu baherezi, iraca mu bakene, iraca mu batunzi, iraca mu banyabwenge, iraca mu babayabaye. Yesu ashimwe. Hari indamukanyo bamwe mu bayitumye twazananye, hariho naho dukorera, bose baradutumye ngo mwakire indamukanyo zabo mu izina rya Yesu. Babivuze uwo muvugana ni Pasteur Laurent akorera mu Rukaramu. Tubandaye. Ubu n'ubuvugishwa bubiri, bumwe bwaramaze gushika, ubundi ntiburashika. Aha dusomye. Murabona kubera ibintu vyabaye, haciye haba ubuhanuzi ngo nshize inyankane hagati y'uruvyaro rw'uyu mugore n'urw'iyinzoka. Murabona ibi vyereka rimwe imvuga ivuga ngo inzoka ntizokwamaho, izopfuma yiyubura ivyari yindi, mugabo n'uyu mugore ntazokwamaho, ariko azopfuma mu ruvyaro rwiwe. Ubuhanuzi bwa mbere rero buvuga ko iri jambo ngo azogukomora ku gitsinziri.
mwibuke igihe satani yahaguruka twarababwiye umugambi wo kugira ngo Yesu abeho hariho abantu bitwa ngo abami b'abami, abitwa ba Kaisari, abitwa ba Jules Caesar, Kaisari Augusto, Kaisari Tiberia. Abo ba Kaisari bose barabami b'abami baja barakuranwa uwaja ku ngoma yitwa Kaisari, kandi abo ba Kaisari barasenywa nk'Imana, kandi ayo mazina n'ibicapu byabo barabishira ku mahera yakora. Inyuma y'aba Kaisari twarabonye abandi bami batwaye akarorero ba Herode bose ni batandatu: Herode mukuru, Herode Arkelao, Herode Antipa, Herode Filipo. Abuzukuru ba Herode mukuru hariho Herode Agripa wa mbere, Herode Agripa wa kabiri, hariho abandi batware bitwa ba Rusaniya yatwari Abirene, n'abandi benshi babura amatari bitwa ba Pilato, n'abandi harabitwa ba Feliki, ba Fesito. Yesu adufashe. Hambavu yo mugambi w'Imana gucisha inzira yawe yo gukiza muri abo bami, twibukanye ko hariho n'abaherezi muri ino misi. Ishengero tumenye, turavuga ubutumwa, turahagaze mu gakiza, hari n'ivyo abantu bagomba kutubaza. Ubwa mbere Yesu yavuze ngo nimwaba mugomba kumenya ivyo navuze n'ivyo nakoze, baza abantu bahora bagirana banyumva. Aha kwicara mu rusengero gusa ukumva mugabo Mariya ngo abikayo majambo mu mutima wiwe. Umuntu yicara mu rusengero kugira ngo aheze umwanya gusa ari n'amagorwa arenze, asa n'ugendana umusozi ku mutwe. Wumve kandi wibaze kuri ivyo bivuzwe. Haleluya. Mu gihe cya Herode, muri aba ba Herode mvuze barimwe abishaho n'abahungu, harimo wishe Yohana umubatizi, hari abishe ba abandi n'abandi, hari na Filipo banyaze umufasoni wiwe abona none yagirana. Ego umuntu aranyagwa. Yesu adufashe. Niwe yari ntungane kandi amutwagwa na mwene wa. Ariko icyo ngomba kugaruka hino ubu buhanuzi, mu gihe cya Herode hariho n'abaherezi bariho. Maraki yavugishijwe ngo mu kanwa k'abaherezi niho abantu bakwiye kubariza ibyagezwe. Imana ishimwe kuko ari bo ntumwa y'Uhoraho nyene ingabo. Mu gihe cya Herode byari byoroshe kubaza ikibazo iyo kinaniranye, haraho babaza ati bo mwebwe musoma tubarize dusomere, kuko iki gitabo ni cya kera kurusha ibindi bitabo byandikwa. Hari abahinga bandika, bariya baharire Serasien n'abandi benshi bavumbuye ibitabo, ariko iyo maze gupfa ibitabo byo ntibabicibukwa. Ariko igitabo ca Yesu Kristo kiribukwa. Vuga muti amen. Baca babaza abaherezi bari hati bo nimuze uko bakambaye amakanzu n'imyitwikiro n'ubuherezi, ati ngo ibi bintu bivugwa by'aba bantu tubona ngo barafise inyenyeri babonye n'ibindi ngo n'abanyabwenge b'inyenyeri, mwebwe nk'abaherezi muvuga iki? Nabati turindire mwami turabe. Uwitwa Mika yarabivuze. Mika yari umwigishwa wa Yesaya mu bijanye n'ubuvugisho, ni umwigishwa wa Yesaya. Mu yandi majambo izina Mika riri mu izina Mikaya mu gitabo cya mbere cy'abami. Yesu adufashe. Kandi ni Mika umwe muri ba Mika 12 Bibiliya ivuga. Barababaza ati mutubwire katereka turabe ico Mika. Mika igice cya 5 tego wewe Bethlehem Efurata nturi muto mu ntara ya Yuda, muri wewe hazova mu murokozi. Haleluya. Muranyumva? Narababwiye ngaha bakunda gufatanya Bethlehem Efurata. Mu gitabo cya mbere cy'ingoma igice cya 4 umurongo wa 4 hari impamvu bafatanya Bethlehem Efurata. Ubu buhanuzi rero tubugaruke ko cya gihe rero Satani ahagurutse mu gihe cya Herode
murabona ko hajya ahantu abana b'abahungu bagize amagorwa menshi. Igihe rero Satani ahagurutse, kuko naho Satani ahaguruka ntiyigendera agira icagira, yishimikiza, arahaguruka gushikaho Yesu afatwa akagirirwa bya bindi byose akabambwa. Niho ngomba guhagarara. Harya bisigura ngo iyo nzoka yari imukomoye igisinzi, yari imukomerekeje ku gisinzi. Ubwo buhanuzi bwaramaze kurengana. Ariko nawe waruvyaro rwo muri uyu mugore, igihe kigeze, isaha igeze, uzofyonda iyo nzoka ku mutwe. Mana ishimwe. Ibi bisigura umunsi Satani azobatsinzwe aterewe mu kiyaga cya kumwe n'amazuko, intsinzi kaboneka. Haleluya. Kandi byatanguye igihe Yesu yazuka. Umuntu wese yitwa injungu ubanza gupfa, hanyuma wazuka ukaba injungu, uhezeyo bikaba biheze. Ajya rero na Yesu baramwishe bati kuri injungu rero banza upfe, hama ni wazuka tukwemere. Nubu hari abasaza batamwemera. Imana idufashe. Uriyangaje y'injungu kugira ngo biroro. Urabaza abavyeyi, umuvyeyi kugira ngo umwana avuka agira amagorwa menshi. Imana idufashe. Niyo aryama aramenye uko yibogora ati ntava njyamira ahari amaguru. Yesu adufashe. Naho yonyerera agatemba aramenye ingene ahaguye ati mvuma jewe ntanguza ngaha mugabo nkingira aha. Imana ishimwe. Gasanga rero umwana akuza gaca yirata ku muvyeyi. Muvyeyi ntawuzi. Haleluya. Ubundi munsi rero Yesu azokandagira iyo nzoka ku mutwe guhonyora. Nico gituma murabizi ko dufise umumenja w'imperera mu cari cambere ca Bikorinto 15 umurongo wa 26. Urupfu niwe mumenja w'iki. Urupfu ruzopfa ta wundi asigaye. Igihe cyose umuntu azoba ari urupfu ntiruzopfa. Imana idufashe. Muriko muranyo. Igihe cyose umuntu azoba kiri ku isi, hakiri umuntu numwe urupfu. Kandi urupfu ronde ruraba ngo uravyibusha uronze. Oya, rupfa kuvimvuza. Usigaye uramagufa ruwatwara. Umugara ruwajana. Niwe mumenja w'impere. Igihe umuntu azoba kiriho urupfu ntiruzova. Niwe mumenja w'imperera. Ubu n'ubuhanuzi rero bubiri buri muri umurongo. Tubandanye turabe. Yesaya mu gice ca 9 umurongo wa 6 n'uwandwi, naho tuhabona irindi jambo. Dusoma ijambo ry'Imana. Uyu ni Yesaya mu mwaka wa 700 imbere ya Yesu Kristo, avuga ibi tubona ngaha muri Yesaya igice ca 9 umurongo wa 6 n'uwindwi. Turaca yibanda cyane kura nyigisho za Noeli, naho zarenganye yewe zijya ntizihera. Kuko umwana tuvukiye, mwahabonye 9 umurongo wa 3 n'uwindwi. Kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuki w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujenama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ukugwira ko ubutware bwiwe n'amahoro ntibuzogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka uhereye none ugashitsa ibihe byose. Umwete w'uhoraho nyene ngabo uzoshitsa ivyo. Mana ishimwe. Murabona hajya ngo ndababwire nta muvyeyi aheba umwana naho yoba ari kigaba. Kuko ikigaba cyose canke ikigaba igito gitabwa he. Hajya naho abandi bokwanka umwana akigendura ikigaba akarara mu gahinga. Ariko umuvyeyi yahageze, ubonye umuvyeyi atagira impuhwe, sinze no mwijuru ko azoshikayo. Aha rero dusomye ko umwana w'umuhungu, ni Yesaya yavuze, avugishwa ko umwana w'umuhungu azovuka. Duhawe umwana w'umuhungu, kandi ivyizigiro by'abavugishwa n'Imana wamenga azovuka mu gihe cyabo. Nico gituma mubona na Paulo yavuze ngo
abapfuye bazobanza kuzuka natwe bazoba bakiriho burya Paulo yishira mu bazoba bakiriho mugabo rero ico nabonye hari ibintu bitandatu bidatinya umuntu yemwe hari ibintu bitandatu utunga udatunga ukene udakenewe bitagutinya icambere ni indoto hajya ntuzoje hajya ngo indoto ziragutinya zaba nziza canke mbi kugira ngo usumba Farao yarose akarota binabiri Yesu adufashe indoto ziranyurira zigaca mu bakuraririye ukarota neza canke na ibyo ntibitinya ikindi kidatinya ni itiro ntiritinya riraza buhoro buhoro rikamenera rikaca mu miryango rikaza nuko kandi abazamu barinda itiro si bake urabo ariko rigaca no mu ngohe zo hepfo n'izo haruguru si bigohegohe n'ingohe Yesu adufashe rigashika ugateba ugahunyiza kandi naho abantu babiri baba basinziriye rimwe ntugire ngo binjirira mu itiro rimwe oya hari uguma ari muri bundi yaje ngo haleluya haleluya ye ikindi kidatinya ni inzara bamwe barahinduye ngo nakayabagu none ako kayabagu koko kaje gute kitwa ngo iki ugahiki haleluya ugahiki karaza ukagaha ibikwiye bivangwa n'ivyo ufise Imana idufashe ikindi kidatinya n'ubusaza ejo bundi umuntu yagiye kwivuza muganga aravura ati nyakubahe je nahejeje ingwara hasigaye iki mwese mutavuga navuye ingwara hasigaye iki ubusaza rero ntibutinya kandi mugabo usaza n'Imana n'abantu vuga muti amen ni wasaza usaze neza kandi umuntu ari karasaza yegereza abantu hari umuntu asaza akitandukanya n'abantu none uzobuwana kandi ibindi birasaza ururimi ntirusaza twarabivuganye kuwa kangahe nico gituma umuntu akwiye kurinda ururimi rwiwe Imana ishimwe umuntu akagira ku nkoni umuntu ntabacumba ngwe umuntu avugiye ngaha kitabuwo ngaha ngwe mugabo ururimi ntibashira muri prize nta mapire akarimi kaguma ari special Imana idufashe wewe urabizi ubumuga urabufise uguma hafi nta nakazuko ariko ururimi rwa special ikindi kidatinya umuntu n'urupfu muriko muranyu urupfu ntirutinya eka twarabisomye ejo Zaburi ya 90:10 imyaka yacu ni nk'imyaka 70 aha bayifise ni bake nabo bafise kuva kuri 70 baja muri 80 barafise ibimenyetso ibaye myinshi ni 80 niko birivuga nayo nyene vyirato vyawe n'umunezero namaganya n'agahinda Munda kibukiyo yageze Yesu adufashe ndi kwijambo rivangu ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana bishike kubizoba haleluya gupfa rero ntibitinya umuntu ariko ngo manzoze kukigira gatandatu kidatinya umuntu no kuzuka uko upfa utabigomba uzozuka utabigomba haleluya wemera ubuhanuzi wemera ijambo ry'Imana rivuga Imana ibaha umugisha Yesaya aravuga ko umwana w'umuntu azovuga afata bihambije hagati ya Yesu na Yesaya imyaka 100 arata uri kuriga ishure ry'Imana uravye Yesaya amagogo yabonye yavya abana batarenga babiri agenda myaka 3 atagira inkweto yambaye igunira zosome bibiri aravuga ati ndabonye Imana irampishuriye umwana w'umuhungu azovuka ndabona ubutware bwiwe buzoba ku bitugu abasirikare bakuru n'abandi bose uko bangana nta tuntu bashira ku bitugu ntatwo bashira ngaha none dusigura iki sawa wemere ijambo ry'Imana Mariya ngo abikayo majambo mu mutima
twarabonye igituma umuntu arinda umutima wiwe kuko ariho ubugingo bududubiriza. Si ubugingo gusa, hariyo n'ibindi biba mu mutima bigashitswa bivuye imbere y'umutima. Umuntu akiyumvira, akarara ariyumvira. Umusavyi w'Imana yavuze ngo hari n'aba baryamye ku mariri yabo biyumvira ikintu bwaca bakagikora. Imana idufashe bakagishira mu ngiro. Hari ukwiyumvira no gushira mu ngiro, ni ibintu bibiri. Yesaya rero arabivuga. Si ico gusa, Yesaya yaranavuze inkumi, ntiyavuze izina ry'inkumi, ariko yavuze ngo inkumi zose amena. Ariko bica bishishwa n'umumarayika. Programa rero y'ivuka rya Yesu Kristo n'umugambi w'Imana icazimuzanye mw'isi bikorana nabo ku isi, abavugishwa, abami b'abami, abatware, abanyabwenge b'inyenyeri. Nta mwanya dufise atugira kuko dufise imanza nyinshi. Haleluya. Hari ubwoko butandatu muri bwinshi bw'inyenyeri. Uzosanga ngo hari iziririmbana n'abana b'Imana muri Yobu. Hari izitwa za Arukuturo, hari izigenda ziboshe, hari izitwa Mazaroti, hari izigenda mu tugwi. Ni ubwoko, ni mu bwoko bwinshi. Zaburi ya 140 avuga ngo wewe ni wahamagara inyenyeri zose mu mazina. Haleluya. Akazihamagara zose, muzozibona zose mu mazina ziturutse. Hari zigenda ziri hamwe, hari zigenda zibumvye. Nta mwanya mfise wo kubivuga mu idoni idivyo. Ngomba dutere tuje imbere. Dusome Matayo igice ca 2 umurongo wa 14. Nako Bibiri ivuga ngo bamwe bazozukira ubumare mara abandi ubugingo budashira. Uzo upfuta bigomba ukazokuta bigomba. Hajya nta ugomba gupfa. Oya, nta muntu abigomba. Mugo biragirana. Matayo igice ca 2 umurongo wa 14 tuharabe ijambo ry'Imana. Majambo y'Imana yanditsweho, majambo meza. Ahenga mwijoro ravyuka ajana umwana na nyina aja muri Egiputa, aguma yo gushitsa Herode amaze gutanga. Ngo ivyo umwami Imana yavugiye wavugishwa nawe bishike, ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Nagomba tubandanye mu bijanye n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi kugira ngo bigaragare ko Yesu yaje nkishitwa ry'ubuhanuzi. Ngomba dusome Hoseya igice ca 11 umurongo wa mbere. Hoseya igice ca 11 umurongo wa mbere. Turaba ubuhanuzi ico buvuga kuri uyu mugambi w'Imana ku bantu bayo. Isirayeli uhereye akiri umwana naramukunda, maze mpamagara uwo mwana wanje ngo ave muri Egiputa. Mwahabonye? Mwahabonye? Urumva bijya byose byo guhungishwa, kurira kwa Rakeri uwahawe rijya yerekwa canke ihishura. Nagomba kutohagare gato. Nta na kimwe kitabaye kitashitse nk'ubuhanuzi. Murabona guhunga kwa Yesu Kristo no guhunguka n'ubuhanuzi bwa Hoseya. Kandi hano Hoseya uyibaza ko yabonye Yesu. Ivy'Imana nivyo kwitondera. Yesu ashimwe cyane. Aho muri ko murantahura neza. Hoseya ntiyabibonye ngo abone guhunga no guhunguka kwa Yesu, ariko aravugishwa ngo umviriza, Isirayeli naramukunze. Nico gituma kumpera y'uyu mwami Herode asubiye ku ngoma ya se, narahamagaye umwana wanje ngo aveyo hariya, ariko agende ashikiri Nazareti. Nazareti harimo irivuga umunaziri. Nazareti. Kandi abanaziri nabo ntibarenga batatu muri Bibiliya. Yari Samsoni, yari Yohana umubatizi na Yesu Kristo. Abo nibo bari abanaziri. Yesu adufashe. Nazareti signifie naziri. Harimo umunaziri. Rero Hoseya yaravugishwa hano
ati nukuri nahamagaye umwana wanje ndiko ndakwereka ishitswa ry'ubuhanuzi bw'ivyo abavugishwa n'Imana bavuze. Yesu akaza akabishitsa akavuka kugira ngo yerekane ko ubuhanuzi ari ukuri. Haleluya. Nagomba dusome Yeremiya 3:5 umurongo wa 15. Ndiko ndakubwira ubuhanuzi kugira ngo bigaragare ko abavugishwa bavuze ivy'ukuri. Yeremiya 35 umurongo wa 15. Kandi nabatumye ko mwahabonye, kandi nabatumye ko abasavye banje bose abo navugisha nama nzindurwa no kubatuma, atendane mugaruka umuntu wese ave mu nzira yiwe mbi, mutunganye ibikorwa vyanyu, mwoye gukurikira izindi mana ngo muzigendanire, niho muzobona kwibera, niho muzobona kwibera mu gihugu nabahaye mwe nabasogokuruza, ariko ntimwateze ugutwi canke ngo munyumvire. Yesu adufashe. Dusome Itanguriro 3:5-19. Itanguriro 3:5 turaba ku 19. Nuko Rakeli arapfa bamuhamba ku nzira ija muri Efurati ariho Bethlehem. Umuhanuzi Yeremiya igice ciwe yavyerekewemwo yabonye Rakeli asa n'uririra abana biwe ko batakiriho. Ahantu tuhitondere neza. Yeremiya ntiyigeze abona urupfu rw'abana. Iyo bavuze Rakeli yari umugore wakanga mu bagore ba Yakobo 4, umugore yari yemewe mukuru ni Rakeli. Yakobo amaze gushima Rakeli bakamushingira rero utuso turaba hejuru, akavuga ati hose nasavye, avuga ati n'uyu uramukora tego. Imana mu gupima Yakobo ibanzi hagarika ivyara rya Rakeli ararindi. Mugabo mu nyuma arasenga Imana iramwibuka. Murabona Yakobo yari afise Rakeli umugore w'indowa mukuru, Hamareya n'inshoreke zibiri zirupa na Orpa. Yesu adufashe. Bose biruha na zirupa. Bose ari bane. Baca bavyara abana 12. Mugabo mu bana ba Rakeli twibukanye n'abana 2. Ba Rakeli. Abo bana ni Yosefu na Benyamini. Mukurikire neza. Imana imaze kumuha abana 2, Yosefu na Benyamini. Kubera Rakeli yari umugore w'amasezerano, ariko amasezerano Yosefu atangwa muri Egiputa. Atangwa muri Egiputa agumayo, ibyabaye murabizi. Avyarira y'abana 2 uwitwa Efurayimu na Manase. Bagiye gusuma baca bafata Benyamini mwene wabo na Yosefu bamugumizayo, urumva babaye 2 ba Yakobo bavuka kuri Rakeli. Ngoma nakubwira icatuma hano Rakeli aharugwa nk'umugore mukuru. Umuvugishwa n'Imana yari kararaba akavuga ngo mbonye abana b'i Bethlehem bariko baricwa, Imana irampishuriye umenga ni Rakeli ari karari. Kugira ngo ntahure neza, umuntu yitavye Imana afise nk'abana nka 15, bakamuhamba afise abuzukuru n'abuzukuruza 80. Iyo haje umuryango abantu bagirira nabi uwo muryango w'uwo muntu yapfuye, abatama babizi bavuga ngo abakomoka kuri, muranyumva neza biratahurika. Iyo hari umutama wa kera azi uyo mutama avuga ati abasigwa na naka bose barabahoneje, havuzwe nde naka bakomoka. Muvugishwa n'Imana rero nico gituma ubona
Yohana arahishurirwa mu itanguriro havuga ngo Yosefu abona ukwezi n'izuba bigirana. Ukwezi niki izuba niki? Yohana ahishurirwa abona ukwezi izuba n'inyenyeri. Nuko ivyo mu itanguriro birahura n'ivyashuru. Narababwiye cyo gitabo cy'ivyashuru Yohana n'itanguriro n'ibitabo vyubakana. Hari igiti cy'ubugingo, hari itongo, paradizo, hariyo Edeni, hari uruzi, hari umugwe. Bijya byabo nuvuga ko paradizo rugawe mu itanguriro uzogwana kanesha azoyibamo kwihereza. Nivyo canke sivyo? Igiti cy'ubugingo kirugawe mu itanguriro umuntu azobanza kugwana namba cibwa amatwi. Namba bahongora amenyo. Umugabo ugwana ukizwa ubone kujya ku giti cy'ubugingo. Unesha azorya kuri manu yanyegeje kubera ko abisirayeli bayanse ivyagusa bitera ubwenge buke barayanka. None rero ubu uzonesha azohijya banje kugwana. Nguko na Yesu yagwanya kanesha akaduga mu ijuru niko n'ubishengero riri. Ndakudibama ngo umuntu acajya ngo haleluya. Barakobeje nishure no guca mu mahwa no mu mashugwe. Uraca mu kuvyibuha no mukonda. Uraca mu kugoroka nka i no kugorama. Nivyo canke sivyo? Uraca mu guhuma no mu guhumuka. Niwasoma ivyasho Yohana 12 uzobona ngo mbona umugore n'igisato c'amahero yiteguye kwibaruka. Igisato kirasaba ngo kimira umwana, haza amazi menshi ahungisha uwo mwana. Uwo mugore ajangwa mu bugaragwa ahagaburirirwa igihe nibihe n'igice cy'igihe. Yesu adufashe. Haleluya. Igihe umwaka umwe, ibihe imyaka 2, igice cy'igihe amezi 6. No kuvuga muriko muranyu. Reka ivyo tubireke. Ngomba dusoze. Ikindi tubona Yesu yaje kugira ngo umugisha wa Abrahamu ushike kubizera. Dusome Yesaya. Dusome Yesaya. Soma muri 63 muri Yesaya. Tugarukirize nga. Hari bifise umwanya. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Hariho ibintu bifise akanya gakwiye. Yesaya 63 tuharaba ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 16. Kuko wewe uri data wa twese naho Aburahamu atatuzi kandi na Isirayeli ntatwemere. Wewe ubwawe uhoraho ni wewe data umucunguzi wacu niryo zina ryawe uhereye kera hose Imana ishimwe. Naho Aburahamu atatuzi naho atatwemera ariko uhoraho uri data wa twese. Usomye neza ukaja mu Bigalatiya urahabona neza hari ibitabo bivuga nka 3 bivuga Aburahamu. Ni itanguriro na Bigalatiya n'Abaroma biravuga cyane kuri Aburahamu. Naho Aburahamu yitwa sekuruza wabizera mugabo ntatuze. Ndabaza aratuze? Emwe wewe yaza ngo aratuze. Mwabonaniye he? Tarikire biganza Imana yacu naho atatuze Imana iratuze. Haleluya. Tuzohurira hamwe reka ndakivuge gutya. Umuvyeyi yibarutse agaca atatonkeje umwana. Ugira ngaragaruka ngo abaza ati none umwana wanje navyaye ari yatashe. Mugabo agiriye mu gakiza haraho bizohura bakabona. Reka ivyo tugarukirize ngaho abumvise ijambo ry'Imana bakagizera Imana bampera umugisha. Icazanye Yesu mw'isi. Iki gitangazo rero tukigenderemwo hari bisaba umwanya ukwiye ariko ubu turagarukirije ngaho tugomba gusenga Imana. Ubayeho uri muri ico gitangaza Imana yaguteguriye.
urumva twarabonye kugendana n'Imana no kubana n'Imana. Hari abantu babana mugo ntibagendane. Mbega urumva ko wakize. Twarabonye ishaha ko ari indwara. None warakize. Kansozerere kuri aka kantu gatoyi. Umuntu umwe yari umusore agomba gushima umugeni mugabo aja kumubaza Imana. Arasenga abona hasengeye ntibifata. Abonye bidafashe agenda ategura ahantu mw'ishamba. Aragenda ngo ntihazopfukama. Akiva muhira rero yaraje kwategura, aragenda ageze mu nzira hwana n'inkumi. Sumucanda n'inkumi. Bararamukanya ngo baramukanya ati mbega uko biti yatingiye gusenga Imana hari ico mbaza Imana giye kuyibaza impu umufasha tuzobana tego. Naje ndagutumye urambariza izompa umusore tuzobana. Atego cyane. Hanyuma arabandanya agaze imbere ahwani hari igiti kinini cyane kiri hejuru y'uruzi mugabo cyakabiranye. Ngwagire gucya akabona gishorera imizi mu mazi arabura ivyo ari. Kiramubwira ati mbega we uro yatingiye gusenga Imana ati naje urayimbariza igituma noba igiti nkuku nkaba hejuru y'amazi mugabo ngakabirana ibindi biti bitotaye. Atego nzobivuga caca bukanyaruzi. Ageze imbere ahwana n'intambwe yanamvye isigaranye umugara gusa. Ahitunye n'umugara gusa bwabwo bwo mwizosi yaranamvye. Iramaze ati mbega uro yatingiye gusenga Imana urayimbariza igituma ndi umwami w'ibikoko mugabo nkicwa n'inzara. Arabandanya aragenda arapfukama gisenga gitangura. Urabona hari gutanguza amashimwe, hari uvuga imitwaro yiwe agacayigira kuko hajye umutinda roti cakunda. Ngwagire gucya kivuga ivyo ati nakumvise nabagutumye nababonye. Humura nduje kure. Nimisi wo maze yireke. Genda ubwira ujya mukobwa umubwire umusore wa mbere muzohwana umugabo n'uyu. Genda ubwire kijya giti gitumukabiranye. Nturemvye nk'ibindi. Wewe imizi yawe iri hejuru kwizahabu. None rero rondera umuntu w'ingufu kandi akenye yimbizo zahabu ha mu muzi ubandanye. Atego cyane. Ijya ntambwe nayo cyangwa ijya ntare yanamvye urayibara ati umuntu wa mbere w'ikijuje atagira ubwenge umufashe cumuge. Mbagire gucya hari abantu bishugwa bakabandanya. Hari abantu basenga Imana yishure ngo ndacabandanya. Shishikara uzobibona. Mbagire gucya nguyo umukobwa barahwana ati mbarira wati umviriza umukobwa wa mbere tuzohwana Imana mbere ko ari wati none aha ntumbona ati kandi giye twahwana nasigaye ndiyumvira. Mbagire gucya hari abandi bantumye ndindirira aho gatoya. Agere kuri cyagita ati mbarira wati Imana yarantumye ati wewe imizi yawe uri kwizahabu. None rero aba umuntu akenye w'inguvu yimbizo zahabu hama nawe ushora imizi ati none ko mbona ufise inguvu ukabukenye ntiwoco bikora ati ndindira. Rindira hari kindi cyantumye. Uzohura naguba gwabigata ngura umusenzi. Arabandanya mbagire gucya tehe kandi umviriza neza icigwa kirimwo. Ndabaza ko yari yahereje ku ntambwe cyangwa intare ko ariyo yahereje kikamutuma. Iyo nzira yahingutse gute ngo igaruke kubanza guhura n'inkumi. Urumva icigwa aho kiri? Imana ntiyamucishije ubwa mbere kuri ya ntambwe yabanje kumucisha ku vyiza vyose ngo ibanze irabe. Urumva ubundi ubwa mbere yari kugarukanya kuri ya ntambwe ati mbarira Imana toya hera ko vyo naguhaye nk'umugabane ibisiga ukaba utagira ubwenge uzoherukira ku ntambwe. Tariki biganza Imana yacu. Kizwa bohoka emera uyu mukiza. Mbona n'umuntu agufata ukuboko akagushikana ahantu karonka ishuri avuga muti amen. Umuntu aragufata ukuboko akageza ahantu karonka akazi. Emera uyu mukiza dufata ukuboko tuzojana hanaha murahazi muramuhari. Narangije iyo ntambwe rero kiraza ati mbarira ati umuntu wa mbere w'ikijuje muzohwana atagira ubwenge uracumuje. Yahejeje iryo jambo ya uravyumva inzara yagaruye ati none ikijuje cyambere siwe.
urumva ahomba umugeni ahomba n'izahabu. Nuko abantu rero bameze. Haguruka dusenga Imana. Nagomba dusengera umuntu avuga ati je umwaka ndawumaze ndi mu ntambara. Kubera ko abantu biyahura umuntu ugasanga yiyahura. Wowe urageze ahantu wumva umengo urarambewe no kubaho, harashari ibyizigiro narababwiye. Intama yavyaye umwagazi hamwe n'inkoko yataye amagi. Nuguta inkoko ntivyarira. Intama rero iratwenga inkoko ngo hesha ngo mbya ico dusatego. Reka nanje numvira ico Imana yambariye. Ndabe muri uko guta naye amabuye uri kuranyagiriza. Ndabe mu minsi 70 ngahe. Yemwe iminsi 70 ngahe. Bica birizana. Bizanyiraza yumva inkoko ija yumva gaswi karavuza ati twi. None urazi ko intama nayo ntiwari umwagazi umwe. Ariko inkoko yaciye ironka abaswi bamwe ku mugongo abandi ku ruhande abandi mu mababa. Mugo yabanje kwerekana aho yabundikiri. Bandanya naho umenga ibibazo byawe n'umusozi ejo aho bukera bizoba byiza. Haguruka dusenge Imana. Ninde twasengera? Shikano dusenge. Gomba dusenge Imana umwanya n'uyu. Shikano dusenge Imana gira intambuko. Ni wirimbure wiyumvire wewe ubwawe. Ugira intambuko ushike hano. Turakurindira kuko amasengesho mugize iminsi musenga indirimbo mwaririmbye. Inyungu niyi. Shishikara mushike imbere. Shishikara mushike imbere. Haleluya! Shike imbere gira intambuko. Mwitonde buke buke. Turabarindira. Nagomba mpekaze cyane umurongozi wa hano. Antabare yakira ababantu. Ingo shishikara. Kaze cyane. Ikibanza imbere kirahari mubanze muzuza imbere. Haleluya. Egeranya utuntu twawe twose winjire mu nzu yawe wikinge umuyaga. Egeranya utuntu winjire mu nzu yawe wikinge. Egeranya ibintu byawe byose winjire mu nzu yawe wikinge umuyaga. Egeranya tugiye gusenga Imana mushishikare kuza ariko abandi namwe munamika amaso yanyu dusenga Imana. Ivyo ari byo byose mu majambo yavuzwe ntihabuze icagukoze ko naho wumva mwemu wawe akubwira ngo guma wiyicariye. Ariko reka dusenga Imana ducacisha ijambo n'isengesho. Nawe wumvirize mu mutima. Niwumva hari gicumita ucuhaguruka. Nta wogwa imbere ya muganga kandi muganga afise imiti mu biganza aragomba gutabara. Mana data wa twese wo mwijuru kandi wera ugororotse, Mana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi, iki gitondo uragendeye mu GAHAHE, tukubonye imbona nkubone. Ni wewe wisidukiye uza kuganira n'iri shengero. Ikimenyamenya nta mupolisi ari hagati mw'ishengero ngo akubita abantu abirukanira n'imbere ngo baje gupfukama, canke nta musuma nta n'agahindagizo kariho. Ariko mwemu uhoraho
ni wakoze ibi byose bibaye ngo abantu bose bace bugufi buname bavuga bati mbabarira. Barutimayo mwene Timayo niwe yakomye induru aravuga asemerera amaze kumenya ko Yesu nkomoko yo kwa Dawidi agira rengane aravuga ati mwana wa Dawidi ngirira imbabazi mu byari byarakuzanye kwari kugira ngo n'impumyi nazo zihumuke kandi ico wakoze niwitegereje ubuhumyi bwiwe gusa waramubariye ngo ibyaha byawe urabihariwe humuka. Kandi n'igihe wagenda ku kidengeri Betesayida warakijije hanyuma uwo wakijije aca yihutira kuja mu rusengero nawe ibikorwa byawe nyamukuru byari mu rusengero nk'uko uyu munsi ariko wabigenjeje. Muca muhurirayo uramubwira ngo raba wari urwaye none wakize, umubarira ngo ntuze wongere gukora ibyaha ngo ariko niyo wabikora uzohura n'ibiruta ibi. Niyo mpamvu igikorwa cyawe ari icubwe kugenda urakiza wongera utanga mesaje uburira abantu. Muri aya masaha rero aba bantu barumvise imburi n'ijwi ry'umwigisha ryasamirana nk'umwironge wo mu bugararwa. Nta kintu na kimwe cyari zibiye kuko ubugaragwa butagira ibiti n'inyoni zivugirayo. No kugira ngo umuntu wese ijambo avugiyeyo rirangurure niyo ryatumwe. Natwe turasenze ngo abantu bose bumvise iri jambo, bumvise iganuke, bumvise umugani wa bwenge wingene umuntu w'ikijuju habaho n'ibindi bintu by'ibijuju, ariko muri aba bantu barakize bararenganya ibi bihe bibi n'imyaka yo kuzunguruka. Bisutse mu maraso kugira ngo ubaharire utabaharuriye. Natwe nk'ibyo watugeze ngibi biganza turabidugije tubitunza ahera mu ijuru ngo ucumanure imbabazi n'ikigongwe. Usanze amaraso yawe kuri aba bantu bace baharirwa ibyaha byabo kandi bahumanuke, kuko icyakuzanye mw'isi kwari ukubohora no gukiza icyari cyarazimiye. Kandi ubu Imana igendana natwe mu izina rya Emanueli. Turagushimiye rero muri kino gitondo kuri rino gerekezo rya 28 muri uku kwezi kwa 12 muri izi nsozero z'uyu mwaka harasigaye iminsi 2 yonyene kugira ngo umwaka twashushanije na Debira mu vyagiye bitugora utembagare. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ibyagoranye muri uyu mwaka turabihamvye mu maraso ya Yesu. Ibyadutsinze mu uyu mwaka turabihamvye mu maraso ya Yesu Kristo. Intege nke zateye ishengero, zateye abaririmbyi, zateye abakozi, zateye umuntu wese, tuzihamvye mu maraso maze uduhe kuzukana inkomezi nshasha. Umuntu wese asubire ku kivi nk'uko wari warageza abaherezi n'abarewi umwe wese mu mwanya wiwe. Reka uyu munsi nyene umuntu wese ahagarare mu mwanya wiwe, dushishikare guhesha ishimwe ry'iyaduhamagaye. Hezagira umuntu wese apfukamye hano umuhe gusubirana inyuma guharirwa agende yiterera hejuru. Ariko aka kanya habaye akanya kitwa kwihana. Bakiri mu ntebe bicuza
amasaha n'umwanya byo kwihana birageze, ariko turabasengeye ngo babikire wa wundi mwanya witwa kwatura, kugira ngo ibintu byose biringanizwe. Ko Bibiliya ijambo ryawe rivuga ngo Yohana wasemerera mu bugaragwa yavuga ngo imyonga n'uturambi byose bizokuzuzwa bisenwe, avuga ngo nimusene inzira z'Uhoraho. Ndabasengeye ngo umwe wese umuhe igihe ciza cyo gusubira gusena inzira y'Uhoraho, kugira ngo mugendanaho ubukiru. Urakoze Kristo Yesu ko wumvise gusenga. Aha turiko tugusenga nitwigera tugutegeka, ariko twama tukwinginga twizigira ko ufise imigabo myiza kuri twebwe gusumba ivyo dusaba. Tubisavye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wacu, amen.